umukozi w'Imana niwereka akarorero zirya ntama zawe urongoye, ariko si yo guhagarara imbere uri kurigisha ijambo ry'Imana kandi nawe ufise ibiri ku mutima wa Shalom shalom bantu b'Imana mudukurikirana ku ijambo ry'Agakiza TV, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose. Nsobora kuba nsize iyi video ugwaye uri mu bibazo, ariko ndagusengera uhoraho akomeze kukuba hafi. Hanyuma uyu munsi kuba mpagaze ngaha ku ijambo ry'Agakiza TV, ndabazaniye ikiganiro ngiye kuyaga namwe bantu b'Imana mudukurikirana ku ijambo ry'Agakiza TV. Ariko imbere yuko dutangura iki kiganiro, reka tubanze dusenge. Data wo mwijuru, ndagushimiye ndagukengurukira kuvyiza n'ibitangaza, ndagushimiye kuba wongeye kunshikana ngaha mpumeka umwuka w'abazima, kandi n'abariko baradukurikirana nabo kandi bakaba bahumeka umwuka w'abazima, ntuhabwe icubahiro. None Mana yera, Mana w'ubusobozi, mpagaze imbere y'ubwoko bwawe, ngiye kwasamura akanwa, wewe Mana bari we wivugana n'ubwoko bwawe, uzabwize neza. Mana ndakwinginze ngo utaramure wa mugwani Satani, kuko atanezerwa nuko turiko turavuga ijambo ryawe. Ndakwinginze kugira ngo umutaramure mu izina rya Yesu Kristo. Eka kandi n'abariko baradukurikirana, ico ngiye kuvugira ngaha ku ijambo ry'Agakiza TV ikomeze kubagirira akamaro mu mitima yabo, uzabwize neza. Rero Data wo mwijuru, bandanye ubane nanze umwanya ngiye kumara ngaha, kandi kugeza naho nza gusozereza uzabwize neza. Nkaba ndagusavye nizeye, ni mu izina ryawe ryera, amen. Rero nkuko nababwiye, ndabazaniye ikiganiro. Ico kiganiro sikindi, ni ikiganiro kijanywe n'abakozi b'Imana, nkuko mubona ibiriko biribonekera mu bakozi b'Imana b'iki gihe, kuko nkuko jewe ndabifata abakozi b'Imana bari bakwiye kuba akarorero kuri twebwe, kuba akarorero ku ntama zabo barongoye, ariko ho kuba akarorero abonye bo kuri bo bariko barajyana. Ico nico kintu ndari nifuza kuyaga namwe, kuko maze iminsi ndakiraba ndaba kumanuze ku ma YouTube biriko biraba, ingene abapasiteri birirwa baratukana, ingene birirwa baragwana, ingene birirwa barakora ibintu bidahimbaza Imana. Kuko Yesu kuba yaraze ngaha kuri iyi si, yaze ngaho kugira ngo tugiranire urukundo, ko nawe yaradukunze. Imanzi nawe uyumvira ingene yemeye akigura ubuzima bwiwe, nuko yaradufitiye urukundo runini. Rero kuba we yaragucaguye ukaba umukozi w'Imana, nawe ukwiye kugira urukundo rurenze, kugira ngo wereke n'akarorero bajya abantu urongoye. Imana idufashe cyane gose, kuko hari abantu bese bariko barakuraba, bariko barakwitegereza nk'abantu batarakira Yesu, bakiri mu vy'isi, ariko bakubona nawe uriko uragenda uriko uravuga amajambo atabereye. None avuga ati, none kweri kuba uyu ari umukozi w'Imana hanyuma akaba ariko aravuga aya majambo, ibi bintu kweri umva bibihimbaza Imana. Hari n'abariko barakora ibintu bidahimbaza Imana, ugasanga buguruye amatorero, bamaze kugura amatorero, ugasanga rya torero yabona rigeze kure, canke yabona abuza amafaranga, agatangura kudandaza itorero, kudandaza urusengero. Imana idufashe cyane gose bene data, Imana idufashe cyane. Reka ndababwize ukuri bantu b'Imana mudukurikirana, cyane cyane aba bakozi b'Imana, aba pasiteri. Yesu ariko arabona ivyo muriko murakora, kandi mu bantu bazakubitwa inkoni nyinshi muzaba ba mbere. Imana idufashe cyane gose, tuzaba ba mbere, kuko ivyo dukora ntabwo bihimbara Imana. Aha Yesu kuba yaraguhamagaye, yaguhamagaye kugira ngo umukorere, umutangarize ubutumwa bwiwe, bugirene bushike mu mahanga. Ariko ikiriko kiraba muri iki gihe, abapasiteri bese baruguruza amatorero, akaca yiyumva yuko menga ni inzu yiwe abamwo, akwiye yani gukontorora, yani yotegeka nk'uko menga avuga ati iyi ni inzu yanjye. Ariko ntamenye rijya ni itorero ry'Imana, ni isengero ry'Imana abantu b'Imana. Iyo urinze wuguruza isengero, umenya yuko iri sengero wuguruye ntabwo ari igiwawe, kandi ntabwo ari isengero ryo kuvuga ngo ni vyashara ugombye gukora. Umenya ati iri ni ishengero ngomba yuko rizavana abantu muri vya vyaha, bakaza kugira ngo bagirene babone kuzashika kuri Yesu. Imana idufashe cyane gose. Ariko abubu siko bariko barabikora, abapasiteri bubu siko bariko barabikora. Imana idufashe cyane gose.
babona nk'akarorero ufise umupasiteri mwakorana mumaze hakagira ikintu kibatandukanya mukavana, cyangwa ugasanga imigenderanire yiwe ariko arakora cyangwa ibyo ariko arakora ntabwo ubigomba, wewe ukavuga ati jewe rero ndigiriye, ariko ukatusanga agiye kuza kuvuga amajambo abwira abanyesengero bijya bintu wewe utigeze unamubarira. Imana idufashe cyane gose ngo nukubera uvuye aho hantu cyangwa wava aho hantu muri urwo rusengero wasengamo, ukatusanga wa pasiteri mwakorana cyangwa wa mukozi w'Imana kanaka mwakorana, ukatusanga abaye umwasi wawe wa mbere. None muntu muriko murankurikirana, abantu b'Imana munkurikirana, ko dusenga Imana imwe, tugasoma Bibiliya imwe, aho yanditse yuko wewe uri umukozi w'Imana ukwiye kwankana n'uwo mukorana ni hehe? Cyangwa wewe wava muri urwo rusengero ukabona ati kwere ibintu umupasiteri ariko arakora, reka zengere nuguruza urusengero, kandi naze narahezagiwe ndi umupasiteri, ndazi yuko Imana yampezagiye, ariko baadaye ukaza kuvuga ati uyu muntu ko agiye kuguruza urusengero ni lazima nte ndamurega ndamufungisha. None wewe igiye wuguruza urwo rusengero, ninde yagufungishije? Ninde yagiye kukurega muri leta yuko wuguruza isengero? Imana idufashe cyane gose. Rero abantu b'Imana ivyo bintu dukora kuba tuzi Imana, kuba ukabuze uko ati je narahamagawe na Yesu, menya yuko iyo ngendo uri kuragenderamwo atari ingendo nziza. Uwahamagawe na Yesu nuko agira umutima w'urukundo, nuko aba umuntu yiyorohereze mu bantu, akerekana yani yuko ari umuntu ameze neza, ariko ntaba umuntu yama yerekana yuko menga ni wahambaye mu rusengero. Imana idufashe cyane gose. Niyo mpamvu nagomye kuzana iki kigwa, nzogena ndayakiyagisa n'abadukurikirana ku ijambo rya Giza TV, kizagira ico kibamariye. Imana idufashe cyane gose. Ega ijambo ry'Imana yatubwira ngo umupasiteri nawe uzamubona ari umusambanyi cyangwa akora ibintu bidahimbaza Imana, wewe ntuzorabe ivyo akora, ariko wumva ivyo ariko aravuga, kuko wewe Imana yiwe ariko arasenga nizamwihanira. Ariko rero bene data tube maso, kuko hari abapasiteri buguruza amasengero kugira ngo bironderera amafaranga. Nibuguruza amasengero kugira ngo bashikane abantu kugakiza, ahubwo buguruza amasengero kugira ngo baronke amafaranga. Abandi nabo bakuguruza amasengero kugira ngo baronke abantu bagirane, baronke kugira abantu bamumenye. Ugasanga abantu bariko barakura abantu mu masiteti babahenda, ngo wewe nunje ngaha mu state kanaka ngo inzu yawe irateguye kugira ngo arabe yuko yoronka abanyesengero. None wowe uri kurakora ibintu nk'ivyo, wumva uri umukozi w'Imana umeze gute? Utazi kuvugisha ukuri. Imana idufashe cyane gose. Nta muntu ndiko dadoma ku rutoke, ariko uwo muntu wese azi yuko akora ivyo bintu ariyizi. Ariko icyo no muhamagara nuko yarakwiye gusenga akihana, akavuga ati jewe ndagomba nihane, ibi bintu ngenderamwo ndabihebe, iyi ngendo ndimwo ndayihebe, ntabwo ijanye n'Imana. Kuko uri kurakora ibintu bidajanye n'Imana bizakugora kugira ngo n'itorero ryawe rigende ritera imbere. Naho rizatera imbere abantu bazokwinzira eza abandi bavamo. Kubera iki? Hari kiri muri wewe utaraheba, hari kiri muri wewe utagomba kwihana ngo ugihebe. Fise byinshi ngomba kuzavuga kuri intuzeyi, kuri inyigisho. Niyo mpamvu iki cyari gice ca mbere, ikigira kabiri naco ne kizasohoka. Ndagomba kugira ngo twugurura amaso. Wewe uzi ukuri umukozi w'Imana, ni wereka karorero ziga ntama za urongoye, ariko siyo guhagarara imbere uri kurigisha ijambo ry'Imana kandi nawe ufise ibiri ku mutima wawe utarihana. Hari abaza kwigisha ijambo ry'Imana basoka urusengero bakazaza gusambana. Rero icambere kwanza ubanze wihane, ubanze uvuga umenya ati kweri nyamara ufitaniye n'ikibazo, ubanze ugende kwanza musabana imbabazi, hanyuma ubone kuvuga ati ngiye guhagarara imbere y'urusengero. Mwibaza murabikora, ariko menye uko Imana iri kiragirane iri kirababona. Rero ngarukirize ngaha, sinagombye kugira iminota myinshi, ariko ngomba kuzogena mbandanya iki kigo. Mfise byinshi ngomba kuzoyaga kuri iki kigo. Imana ibahezagire mwese mwariko muradukurikirana. Reka dusenge. Data wo mwijuru, ndagushimiye ndagukengurukiye
ku vyiza n'ibitangaza. Ndagushimiye ingene ubanye nanze aho natanguriye nigisha ubwoko bwawe, kandi nkaba ndabashikaniye Mana icari ku mutima. Ibi byose ndabigushimiye kandi ndabigukengurukiye. Komeza ubane nanze, komeza kandi unyobore mu byo nkunda gusiga ngaha ku ijambo rya Akiza TV. Mana n'abariko baradukurikirana nabo kandi bikomeze kubagirira akamaro. Yesu Kristo ndakwizera kandi ndizera ibyo ukora, ndizera ibyo tugusaba byose wama wabidukoreye, ntuhabwe icubahiro. None Mana yera, Mana busobozi, ndasengeye n'abari mu bitaro bagwaye indwara zitandukanye, nsengeye abafise ibibazo bitandukanye, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo mwame musengeranira. Nanze ndabasize ko ikiganza abari mu bitaro bahaguruke mu izina ryawe. Uyu mwaka w'2023 ubabera umwaka w'imigisha, ubabera umwaka wo kumva yuko babonekewe n'Imana. Data wo mwijuru ndagushimiye kandi abigukengurukiye. Komeza kandi uhezagire n'iri jambo rya Akiza TV, uhezagire n'abariraba, buri muntu wese ariraba nawe kandi umuhezagire, umuhimigisha, uzabwize neza. Sinavuga byinshi mu nsarare, ariko byose ndabigusabye nizeye, ni mu izina ryawe ryera, amen. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Bye bye.